tuvuye mu bikorwa by'akazi yabuja mu gihugu cya Nigéria, aho twari twitavye inama ya bose igira 10 y'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'igihugu riharanira amahoro. Muri iyo nama rero hari hategekanijwe amatora ndetse no kwinjira inyubakwa izohora koranirwamo amanama. Rero muhejeje kubaza muti twakiriye gute? Ni iteka ku barundi bose, ni iteka kuri mwese. Amatora yagenze neza, mwari muzi ko nari nsanzwe ndi icegera c'uwarirongoye, ariko Imana yaraduteye iteka, ubu nitwe dusigaye turongoye iryo shirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'igihugu rijejwe guharanira amahoro. Icegera naco n'umutambukanyi wa nyen'icubahiro Bazoum, ariwe Khadija Bazoum, niwe azoba icegera cacu. Twagira tuyibutse iryo shirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1996, ubu rikaba rimaze imyaka 27. Ibikorwa vyaryo hari haciye igihe gito risa n'irihagaze kubera abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu imirimo myinshi bayirangurira mu mafondation canke muri rya shirahamwe riharanira iterambere. Rero umutambukanyi wa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu ca Nigéria niwe yaravye ati reka turivyure ejo bundi mu mwaka wa 2021, aho yabonye ko nta terambere ryobaho amahoro asigaye inyuma, kandi twese niko tuvyumva. Ahari amahoro iterambere rirabandanya neza. Iyo nama rero harashoboye kubaho gusinya amasezerano hagati y'ubumwe bwa Afrika n'iryo shirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu riharanira amahoro. Ayo masezerano yerekeye ko ubumwe bwa Afrika buzoguma budufata mu mugongo mu bikorwa tuzoba dukora muri iryo shirahamwe.